cyane ni hari umunsi rimwe twese abakeshu batuzi abana nitubikoza utakwanije umuvyare ko abana hakiri abana agomba kuvya akakujana muri menopause utaravya kazi yako bana kiriyo saga maburundi gake mwaramutse bakunzi bacu bakunzi ba solution couple bakunzi ba Mamalao good morning mumeze neza jewe ni bon sana mbona ndazindutse cyane ubu turi saa moya zibira iminota 20 fashe urugendo rwo kugenda Igitega rero nipfurize urugendo rwiza abari mu rugendo abari mu bikorwa bitandukanye mu bikorwa byiza Igitega ndaje uwo duhura attention ndagukorera prank rero ngize kano ga presentation kugira ngo ninaronka ukuntu ndamukorera prank Mamalao nze kwimukorera cyane naronka ukuntu umuntu nkorera prank Igitega mu bakunzi banje jambo sana abo twabanye Igitega abakunzi banje mwese bizu uyu munsi abo duhura attention ndabakorera prank niyo bitanakunda ntacyo ndabandanya n'akavloge bamenye ukuntu vyagenze be ibaze na mutanze kwitegura reka nkope ntava nyumva ngo hava keka bye bye turaza kubona niri Igitega ya rero urumva abonye ibintu by'uburofa nako nifatira agasebo nashaka ramutsa aba ntuze kira cyo ku TikTok mkabe uyu abantu kuno nyiciye TikTok sasa TikTok yawe nije ndayiduze yo hello my people murameze neza my people murameze neza akunzi batwafa solution couple ba Fanny Lavine mwege mwese ba African TV nabeko araba siri yacu Fisimana Fisumuzigamye Adizosa nkikice Nurukundo Ndakumetri Singisubira inyuma Ko Yesu yanesheje nanje nzonesha yaraciye inzira ubu ndishikira be yo tukwirabura gusa usumbya bibi ari mucarama turiko turava muhira tugenda bakumbe mu Burundi ya ani muri carama rero turiko turagenda turavuye home we musanzwe ico dupfa urabona ngaho niba heza gufata izo video zawe za gutusinzira zagusigara ukumva ziba ntaco nzoba nazifa dasi kamaze gushika tuje kumuhita na cameraman Darcy we Darcy nguwo Darcy 3 pieds bana nje nzi kuza gucereka the fresh ara yaberewe nane mu mwambaro wa twafa ndabeho kutirabura nka vivi ndi yambiza ho nyine yo wasukira yewe nakomeje telefone abari upfatiza video ariko aranderanja kuri ibanze mumbwirire na image y'isi Darcy ware neza safi twere namwe ego sha tugiye wore ugiye nk'iki bambere barameze ngo tugiye mu rumonge kumbe tugiye gukorera plan ubu ni wabesha jesi mbere tugiye Igitega we Darcy yambwiye ngo tugiye gufata ama image y'amwe n'amikazi uyu no mwescro baramuzi tugiye Igitega turakivewe tureke ibicumbu n'ama ibivizi bizitandi Something I've been wanting to tell you for a long time. It might hurt you, hope you don't lose your mind. Well, I was just a girl, about 8 years old.
Mississippi Road. See, I love you, Papa. You did all you could do. They say the truth hurts, so I lied to you. Yes, I lied to you. I love the blues. Naigikinji turakigwani twagaruka tuba tubifise. Turakigwani twagaruka. Witwa mamande? Ah, kumenga we nturavya. Sawa. If I had to live my life without you near me, the days would all be empty. The nights would seem so long. With you I see forever oh so clear. Oya vrema sha mwena muri kwipima mara oya anu muri musika mugenda Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. Though it may change my whole life. I'll miss you more than life. And if you can't be next to me, your memories. Agwe handirimbo. Siyabamesha Naurindirimba Siyabasomase Niva muteba Aidange Pisumu Anyabikela Tunasalimia wapenzi wetu. Wanya wapo nuru yanakumbia kuvuga ipe ya kamera nuru sema anataka kusema Nachasabira abantu Hello my people murameze neza my people murameze neza akunzi batwafa solution couple ba Fanny Lavine mwebwe mwese African TV n'abakoraba siri yacu Kari asante unayangalia sana Mr. Vibe wayagate kila mfana abantu nisha vugu ni Mr. Vibe ego umufana umukunzi ego urazi uko gari ko byari wayi bizingwe bihari twarariye y'inyama kizingwe bihara hariya akabenzi mu barajya akabenzi oya twarariye nibiki dasi ivya he handi hariya turenganye bizingwe bihari kuri botet pesa twari ibintu byinshi ramutse abakunzi bacu rero abakunzi yes bakunzi bayaga bakunzi kujya bakubona Neriko yinyigiza okay bakunzi Nene simboneka bakunzi basosheka wewe yari simbistra shida tunaeleza kisa tunaeleza nini kwa afya ko tunaingia Igitega kwa ikoti ya neza yake abatari bakira
Niyo muri. Wabonye black? Yo muri. Iyo ishatokaga tamu liste kizani namunani. Ari umuntu yambwiye yuko ibintu byose byari gupfa kuri modoka byarapfuye. Icyo kiba kirisa nko gukomeye. Umva nikiziga ngenda. Mungu mbere. Nagenda muri sekere. Oya. Byari gupfa byose. Byarapfuye. Kugira abantu n'ubici. N'abakenda batwara. Bayateka. None bamugishe bose. Aba n'abantu Bababiri. Abantu twiyemeje gupfa no gukira. Gupfa sindi. Kweta. Tuzopfira hamwe tukirire hamwe. Igana cyubisuhomba we. Igana cyubisuhomba ariko wenda kugira. Turi kumwe ngaha tuve ngaha tubereje ngahe muramvye ubu turi ruguru. Ndakuvuga uyu muhungu ararongora. Ego. Uwari mukurongora mugabo. Aracaba muhiru umuhungu. N'amafaranga ugiye kuba hano bose. Ashikiriza mama. Ni uzaba ndawu. Ayahande. Abana santari nitasha ko tutasire ko. Yamubikire. Tuzamuhera Ariko noragende tungana kugira. Uramusumba wewe. Wana ko biryoshe yuko turatwitwidugira n'imvugo. Ego frame. Basi nimwe ari nyuma yacu baje Karakomeye frame. Muremeshe no. Ntabwo kwereka. Uriya modoka Kirwako nakuna muro. Bikaraga muntu y'umutukereka. Ariko ndababwiye. Igitega. Tuguma dusunika. Oya abanye. Urasunika. Oya. Ntugaze ngaha. Uramubonye bahagaze aho kandi. Umva nasi aje mpamvu ntasohoka ari. Yewe nduze size umwana mu bitaro. Arakwaye. Kagwayi. Yamaze agira Mwaheruka kubyara. aya mazi umwana. Numvise mu mudama Asindi inda nivyo. Yagwaye kuyihe. Asindi mba. Ari babyita production. Uragwaye amavuta. Uri afise umugore. None kuramba umugore yize abatakomeni ba. Yarambye rero ngaha. Cyuma ndagwa akazi ka production. Kandi nakora umugore ashaje. Muko kwa shana kwa runyuzi. Asari mukeshu Fanny. yagize pesa. Byose imeko kutavende. Rega mani imyaka n'ibiharuro byinshi. Sasa rero. Je histoire yanjye ni harunyuzi. Nimwe. Twese twatwaye abakeshu. Batuzi. Abana nitubikoza. Utakwanije umuvyare ko Abana hakiri. abana agomba kuvya akakujana muri menopause utaravya. Kazi yako. Bayanagiriyo brand. Oya rega. Norasque ntabahendesha. Je ngumva ni prepare kidaharwe myaka. Menopause igeze. Akose nginzirikane bafitanye kare nushe kandi biyiwe. Bagenda babyarakuza. Abana je ndababwira amateka yabo. Uraze amateka naje ndababwira neza. Yo content. Afite impano nyinshi. Ujya niwe muraperi wa mbere. Twigirire hapo shamani. Rega babibaze ngo warakukuruta. Tusikie. Mbega wawa. Iyi ngere yasohoye vuba. Saya. Bakavuga ngo Fanny Lavine ngo ni indaya. Tugende. Turi kumwe mabifa. Wewe muraduha gahunda sio mugiye kujya mahera. Yego, bagiye kurya amafaranga bagiye n'umuduga wa mushasha. Yego. Tugiye kuraba bene gihugu ngene babaye. Tugiye mu isoko mu Rutegama. Ngaho murange. Mushiki Igitega rero. Gasha tuzi Igitega. Niyo tuza kurira amahera. Twebwe tugiye mu isoko. Tugiye kuraba bene gihugu yuko bijya bavuga bagumabesha ngo Binzarira twice. besahira twice. Nabaje hari. Mira mu rugini.
uza kubasha jewe commentaire nagize muri biro bya uga ya ile nuko imagine mbese nega umwe mu best influencer wacu yabaye umwana baragwanye urugamba ngacu amubura cyane gashazimya telefone sasa basifaye umurinze mu kamera basi best influencer wacu turamusabye sivyo bize gutembera mu masoko n'agakamera murabe yuko by'ukuri turahakeneye n'ubuze ngaho oya simpaka ngaho ari bose bashaka gucanga ahantu ukabereka nk'imirima y'abenegihugu kibare cyacu umutima w'Afrika abantu amajyambere baturungira ubundi bwacu icyo tubifurije sagamba burundi sagamba burundi nanahinduye n'impunzu tuje hano muri home of freedom team challenge Igitega ibihakorerwa turabivuganako tuzobivuganako mu bindi biganiro cyo kwenda maposte muzobibona nuko rero urugendo rwacu rwagenze neza abanyagitega turabakunda cyane